abashitsi baza gushigikira bene data muri umunsi mukuru w'ubukwe. Ego mushikaye guhaguruka, ni byiza tubona ko ari byiza, Imana ateye iteka. Naho imbere murabona ko byahindutse gukoresha umwanya neza, byongera hariho abashitsi twinjiranye n'abandi baje mu nyuma. Reka dusabe abashitsi bose umwe wese mu cyubahiro ciwe bari ngaha imbere ya pasiteri bahaguruke, tubahe kaze na cane cane duhereye ku mukuru w'akarere ka Buhanza n'abapasiteri bose baca bahaguruka. Na bamwarimu baje dusanga umuvyeyi hano ashike hano duserukira abamuca ishengero cyangwa tunaserukira abashitsi bose. Yesu nashimwe. Amen. Yabaye byiza twanditse hano gushigikira umukozi w'Imana mugenzi wacu Pasiteri Ibitanga Samueli asohoye umuhungu wiwe Elize. Nicyo gituma mubona turi hano. Rero abasangwa nimugabane ibiganza byanyu, turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. None twaye kaze. Yego. Wizina ryande? Yesu Kristo. Yesu Kristo abakorera iki? Abaherezagerane natwe. Amen. Uyu niho kukayo Jire n'uwo yakunze igira ubuntu joyeze na kandi turabakeje umwami Yesu n'abambera umugisha. Naba rero tugiye gushingira niba Imana yagiriye neza bariziganye mu buto bwabo n'abarushanye kuno munsi mukuru udasanzwe. Murabona ko imiryango yakoranye ndetse n'abakozi b'Imana bakoranye ngo bashikire, nuko bihanganye mu buto bwabo bagaca bashitsa ino sezerano. Kandi nibateye iteka ishengero gusa n'igihugu nacyo bagiteye iteka, n'imiryango n'ababyeyi babateye iteka, kuko mu gihugu c'Umurundi ubu mu mateka baravuga ngo hariho urugo rwa Elize na Sentia na Jire na Joyeze, n'igihugu naco mu mateka y'igihugu bati haravutse urundi rugo yindi menaje. Ivyo nabyo mwarakoze kwihangana, mwami Yesu wamugisha. None rero reka dusome amajambo y'Imana kugira ngo se nk'uko umugenzo w'ishengero cyangwa umugirwa w'ubukwe ugenda. Dusome mu gitabo c'Itanguriro 10, igitabo c'Itanguriro igice ca mbere kino kuja murongo wa 27. Rero mu ngomero ya gatanu Itanguriro ku murongo wa 6 bavuga ngo Imana yavuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere. Ugaruka ngo mwongere muze gutyo nyene oya. Imana yabateye iteka. N'umunsi mukuru wari umunsi wo gukirori cyane wo kuvuga ni mwabonye n'umunsi mukuru wo gupfana musho ntamuzobona, ariko uyu n'umunsi mukuru munezerwe. Ibona ko imiryango yakoranye abakozi b'Imana bari hano twanje bari buryo bubiri irabahezagira ngo babyare barondoke uzuri isi ikibaha umugambi ugira gute wo kuganza. Iyi niyo ntumbero nyamukuru yatugiye ubukwe bubaho Imana itanguza kiwa ca mbere ko Imana yatanguzeho niyo yagishizeho. Nico gituma yavuze ngo babyare barondoke, bavuga ngo abantu ku isi bagwirirane ikirarema rero. Twamuce cyakwa ngo Imana yarakuye umuntu atokwibana wenyene, iraba ngo higera murondere umufasha bigize gute bikwiranye. Umufasha rero bikwiranye n'umuntu si umuntu amwirondera n'Imana imutanga. Elize nezerwa nako sentari kuhane rwawe umufasha mukwiranye. Cyo kimwe na Jire nezerwa na Joyeze ari kuhane rwawe umufasha mukwiranye. Imana abonye ko ari byiza, Imana ibambere umugisha. Umufasha rero bikwiranye n'umuntu si umuntu amutanga ni Imana. Twaza ngo nico gituma rero umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bose bakaba umubiri amahoro. Rero umuntu arose umufasha bikwiranye, harezerwa. Imana yabateye iteka
nezerwa Elize nezerwa no kuno munsi ikoti wajanishije sente urako byagenze neza jire gutyo nyene najo yeze gutyo nyene imunezerwe Imana bateye iteka Umwana wabanyega ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza kandi abaronse gabire ivuye kuhoraho nezerwa rero abaronse umugore uronse umugore abaronse ikintu ciza kivuye ingabire ivuye kuhoraho mu minsi yose bagenda amashuri barize ntazigorugira gutya bari ngaho ikintu ciza rero kivuye kubaho yitegereze ibintu bya gato bibanza hindukira ubanze bitegereze neza nawe senti yahindukira itegereze neza n'ikintu ciza mu buzima namwe amashuri mwari ikintu ciza arakibungabunga jire hindukira urabe joyeuse na joyeuse murabe neza uronse ikintu ciza gute ciza umuntu aronse ikintu ciza arakibungabunga agasiga bikagenda neza muze ngo hari mahoro rero iyo ni ingabire ivuye kuki kuhoraho 19 umurongo wa 19 kuri umurongo wa 14 imigani 19 umurongo wa 14 avuga ngo urugo ruritunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho urugo ruritunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa nande n'uhoraho munezererwe rero kuko abandi ryangira akoranye baraza kubakadona barabakadona bigende neza ibindi byose bigende neza ariko inga umugore aciye ubwenge umuntu amuhabwa n'uhoraho nicyo gituma no mu gihugu cy'ubundi abigeme benshi warabarenganya urabona ko senti yabikwiye na jire abona ko joyeuse bikwiye ibyo rero guce mubana neza mu mahoro ku mugore aciye ubwenge bivuga ngo naho iby'ubutunzi mu rwego rwe ntibizobura naho ibintu byaba biri kure byose arabisha iby'ubutunzi byose biraza muri urwo rugo ko hari umugore aciye ubwenge abazikoranya byose kandi biravuga ngo umugore w'igipfu nawe hari idakora ngo arusengiza yiwe maboko ariko abaturabiziye n'abana beza barezwe neza bakuye mu ishengero Imana izoha ubwenge bwo kuraza ngo bigende neza Imana ibamwere umugisha katuce dusoma muri gihagije kugira izindi porogaramu z'imbere nyinshi ku miryango natwe yakoranye n'ibihe bigoye by'amadeplasement n'ibitora ibindi usanga dusome kuri igice cya 5 ku murongo wa 22 n'ejo dusoma bitanye imano kwa bene data bajye kuzora muze mbane mu mahoro Elize urose ngabunge neza naje gukenyene bize birushize kugera neza dusome 5:25 cyane Cynthia niyo igira ubuntu joyeuse na niyo kindi niyo nshuti Cynthia bamba muntega amatwi cyane kumenya ko bavuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe kuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba ari umukiza waryo ari umubiri wiwe Bibiliya iravuga ngo bagore mugamburukira abagabo ba umwami wacu Yesu muze mubane mahoro mubumvire muri byose muce mubana kuko umugabo ari we mutwe w'urugo naho muno minsi amategeko n'ibintu bigenda bihindagurika ugasanga harimo urambesema bagavuga bagahengeka bamwe ariko biravuga neza ko umugabo ari we mutwe w'iki w'urugo muze mubanza ati kandi umusheri wanje ari ruhande yanje niwe mutwe w'urugo ibintu byose muzi inama bizoca bigenda neza ariko naho biruko Elize niyo cavuga canke jira ngo josi oya iyo ubwangu urabishoye urabona ko itandikwiye ubu rero niyo bigenze neza kuko ngabona Elize sente ari ruhande yawe hari cyo gukorera ikintu ntarufise ubu muri etat civil afise umugore arubatse
najire gutyo naho bakora ibindi ku madose bavuga ngo bizibateye ariko bazovuga ngo n'umugabo agize gute yubatse cyo kimwe na Cynthia cyangwa Joyce byahindutse muze mubanire mu mahoro mwumvikana Imana ibibashoboye reka bikebe kandi uri murongo Jire nawe na se na Elize mu ntego matwe namwe avuga ngo bagabo mukunda abagore nk'uko mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akagigura. Ibi niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Gukunda umugore wiwe aba yikunda kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azose asa na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye ariko bivuze ku bwaki bibiri bitatu na gatatu. Ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe nkuko yikunda, umugore nawe niyubaha umugabo wiwe. nimwagamburukira igihe ubuntu Joyce bagamburukira Jire nabazoca gukunda. Iyo nshuti Cynthia ni wagamburukira Elize nabazoca gukunda. Irivuze ngo kandi namwe mwa Jire Elize ngo mukunde abazoca gukunda, bya bindi byose uzoca byibwiriza cyo kimwe na Cynthia. Nuko rero bivuze ngo bagabo mukunde, n'abagore namwe mugiye gute mubaha abagabo ba nizo hayo byiza muri abana b'Imana muri abakristo bicaye bigenda neza kandi ndoga bitangaza. Saba gusa umugabo wese azaza gukunda umugore we n'umugabo nakuba n'umugore nakuba umugabo wi iyo nite kwa saba gusa ni yatwese umuntu wese yubatse. None rero tutabice bisomuri bro dusoma twegeye ngaho twarabigisha umubano maze babane mu mahoro, amugukunda n'umugiriya nabi ukura n'umwibira nabi ucumugamburukira ucumumbira muri byose ucumenya ko abadama cotuma abantu babiri babanye bahukana. Yesu acarababwira bakuribore bishitira ababwira ngo ntibishoboka ntibikunda. Cumi n'icyenda ku murongo wa gatatu niho duhera ngo abafarisayo baza kuri we bamugeza baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore ku nyanduruko y'ikintu cyose? Nawe arabishira ati ntabwo murasoma yuko uhereye na mbere rurema yabaremye bari uburyo bubiri, ikavuga iti nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma muri uku turabona muri imbere ngaho bimeze neza, murashagije bana kwegeze wakosime bimeze neza na je bimeze neza. Ariko ngaho ijambo ry'Imana ratubwiye ko abafarisayo baza kuri Yesu bamugeza ku nyanduruko zo gutandukana zo kwahukana. Yesu acababwira ngo ic'Imana yamatanije nta muntu ashobora kugira gute ukimatura. None rero namwe ngaha mugazi imbere y'ishengero aha byarangiye, nta kuzoza ngo hirya y'ejo ngo Pastor Jonathan byagenze neza. Oya, aha muze mubane mu mahoro n'urukundo. Rero twagomba kubabaza imbere y'Imana n'imbere y'ishengero ry'Imana, abakozi b'Imana, wewe ndiho kubwayo Jire, ndakubaza imbere y'Imana, imbere y'ishengero ry'Imana, abakozi b'Imana, uremera kwakira igira ubuntu Joyce nk'umugore wawe muzobana akaramata kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu agarutse? Ego cyane ndavyemeye. Yavyemeye ko bazobana utagitandukana. Ndakubaza kandi nawe igira ubuntu Joyce, uremera kwakira ndiho kubwayo Jire nk'umugabo wawe
muzobana iminsi y'ubuzima. Yego cyane ndabyemeye. Arabyemeye, Yesu aguhezagiye. Urakubaza imbere y'ishengero ry'Imana, imbere y'Imana, ishengero ry'Imana, abakozi b'Imana, wewe niyibigira Elize, uremera kwakira niyo nshuti Cynthia nk'umugore wawe muzobana akaramata kugeza Yesu agaje cyangwa utaruganijwe n'urupfu? Yego cyane ndabyemeye. Yego, Elize arabyemeye ko bazobana mu minsi yawe ubuzima bwabo kubaho. Ndakubaza nawe niyo nshuti Cynthia, uremera kwakira nibigira Elize nk'umugabo wawe muzobana ubuzima bwawe bwose kugeza Yesu agaca mutaruganijwe n'urupfu? Yego cyane ndabyemeye. Arabyemeye. None rero iyo bamaze kuvuga, bamaze gushingira intahe imbere y'ishengero, imbere y'Imana, imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana, babitwereke bafise, babigiriye amasezerano yabo, bazane za mpeta hano, gushyira hano kugira ngo babishingire intahe, babyerekane. Elize yambika impeta y'amasezerano bagiranye imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana, yambika ko yakunze Cynthia. Cynthia nawe Najire nawe nyine umwezi kutubwira mwaka tore gatari umutima wambiko wakunze bwe kuzobana ibihe byose. Yeretse ishenge nashobora Yesu nawe yakira impeta kugira ngo byerekane ibyo ufite kubishingira hafi. Aheze kwambikana impeta y'amasezerano bajyanye imbere y'abakozi b'Imana ishengero, reka rero baheze kutubwira baca babiterera igikumu naco. Cynthia nawe nyine iterera igikumu. Yego, Cynthia rero twiterera igikumu, reka Najire nawe nyine abyemere twiterera igikumu, amasezerano bagiranye imbere y'Uhoraho.
bageze kubiterera igikumu dusabe baca batera bapfukama dusaba abakozi b'Imana abarongozi muze abapasitori abarongozi b'ishengero none rero reka dusenge icyo dusaba umubyeyi hagati yacu tubasabira umugisha. Mana data wa twese ushoboye byose uri mu ijuru, turagushimiye. Haleluya. Uri Imana yo kwizigirwa kandi uri Imana y'inyabushobozi. Turagushimiye Mana, wari wabonye Mwami kwa bene data barakwiye kwiba nawe bonyene, ariko Mwami wabarondereye abafasha bikwiranye. None Yesu wera, muri kano kanya Mwami turabarambitse kw'ibiganza. Kristo Yesu wera urabahezagira, kwemu wawe yera Mwami azobe hawe. Turabasengeye Mwami mu bikorwa byose bazokora, baze baroranirwe kandi baze bagira ikiganza cyiza. Mwami turasavye inzu zabo Mwami zumvikane mu indirimbo n'amasengesho, kwemu wawe yera Mwami azobizigamire. Kandi Kristo Yesu wera Mwami muri kano kanya Mwami yegome turabatuye ku mugisha wawe Mwami, baze bavyare abana b'abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko Mwami amasezerano yawe abivuga. Iboribori ryo mu ijuru bize byururuke, ikiganza c'Imana ize gishishikare kuba hejuru yabo. Urakoze, urabahezagira muri byose, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. twese duhaguruke, umukwe abakwe n'abagenzi baje imbere natwe tujye tugira ahantu cyo musire n'umusengeri umukwe wo kubajya kugenda mujyana n'umugisha w'Imana n'abakwe n'abagenzi babakenye umwami Yesu n'abamugisha.
Ah oui les enfants, regardez bien. Awira pere, agasubire. Safi. Muze ababana bose nibuzobyara. Ababana bose batondetse ngaha. Uzobyara abana bangana bajya bapasera bagusengeye. Chef. Ahani hafi ni bake. Abasohotse tuzana abageni. Ni wawe. Eh?